Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi ni mu kiganiro c'abakundana uno musi murabona yuko twasohotse hanze gato turi muri studio nkuko mwari musanzwe mubimenyereye ariko ni vyiza yuko tuza turabereka n'ingene Uburundi bwacu buba bumeze dusohotse hanze ingene bigenda ni muri ca kiganiro rero kiba akaryo keza kugira ngo twigishanye duhanahana ivyumviro twubake imiryango yacu twubake inkundo zacu kugira ngo zigume zizoshobore kubyara umusaruro mwiza nuko rero tukumwe n'umutumire wacu musanzwe mumenyereye Nine Mana ariyo tuza kuganira novuga ku kiyago no musikiza kuba kiri reka mvuge ko kiri très important kiza gufasha benshi kuko ndabizi yuko murabizi ko twama tuvuga ibintu iyo bihari kugira ngo turabe dukosora arico dukosora arico twungukemo nuko mbanze ndamuhikaze Renine turaguha ikaze murakoze cyane nakora mu cyana ya lete imisi myinshi ariko nabwiye ko ari umuhamagaro hamagara si heza cyane mugabo kubera ari umuhamagaro nyene ntegerezwa hama ndamutse ariko badukurikirana kandi nanabashimira na bene kubaka ino nyubako ya Israel kugira ngo dushobore kuronka aho dushobora gukorera ego tubashimire cyane badutije kino kibanza mwavyumvise ntabwo amagara yiwe ameze neza cyane ariko yavuze ati reka umurimo ko ndawufise ubuhamagariwe ndawukore tugushimire cyane kuri ako kigoro mwava mwibaze ati tuza kuganira kuki uno musi tugire ikiyago aho tuza kuganira na cyane uno musi turahagarara kububatse ni kintu n'umushinge w'urugo niko no bivuga nubwo urugo rurimo ibintu byinshi ariko jewe kandi abivuga uko n'umushinge w'urugo turaza kuganira ku kintu kijanye n'amabanga yabubatse muhava mwibaza ati barasaze none ntabwo dusaze mu kirundi bavuga gute akariho karavugwa kuko nitutabivuga uno munsi ejo bishobora kutubera intambamye ugasanga ibyo twari twibaza ko turiko turubaka birasambutse ariko mu nkundire kuba bizagutirimutsa no kuri mutubabarire turagerageza gukoresha amajambo yoroshe niko novuga abo bizagutirimutsa muze kutwihangana turaza kuganira rero kurangura amabanga yabubatse nabi nibaza ko no mushinga ntaraza kutubwira ryari aza kuba nabi kuko je ntavyo nzi birashobora gutera intambamye mu rugo birashobora gusambura urugo mbega amabanga yarabubatswe yarakwiye kurangurwa neza gute ninde afise uruhara rwo kurangura amabanga yabubatse rero nibaze yuko twogira ko n'ikiyago cacu ngira ko mbaza umutumire wacu Renine amabanga yabubatse arashobora kurangurwa nabi cyane gose nabi gute amabanga yabubatse ubwa mbere bwo kugira ngo ashobore kurangurwa nabi hariho impamvu zitari nke hariho icigwa gito nakoze ku bijyanye n'ibigene by'amabanga hariho impamvu ubwa mbere bwo hariho inyigisho nke no kuvuga ngo ijambo ry'Imana yatubwira ngo abantu banje bishwe no kutamenya kera twarumva yuko imbere yo kumuhunga agenda kubaka arabonana na inarume akabonana na se wabo akana papa wiwe bakaganira ku bintu bijyanye n'amabanga y'ububatsi mugabo n'umunsi baza bariko baradukurikirana ku myaka 30 uno munsi ni bangahe baraganira n'abavyeyi babo kujyanye n'ubuzima ndoragitsina bake cyane ni bake abakobwa niko kuko none ni wagenda ugiye mu rugo ntuzi ayo mabanga yabubatse mbega bizohava bice bigenda gute hariho n'ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere igitabo Paulo yandikiye Bikorinto cya mbere igice c'indwi uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 urabona yuko havuga neza ko mu bisanzwe ikintu ngo icari ivyari vyiza n'umuhungu ntiyohuye n'umukobwa kugira ngo bubakane ariko kubwo kwiyubara kubwo kwanka ubusambanyi kubwo kwanka ubushakanyi ati umugabo wese agira umugore wiwe n'umugore wese agira umugabo wiwe no kuvuga ko icyatumye babana hakuru nayo mabanga bubatse mu gihe bayaranguye nabi naho rero nubundi n'ikibazo rero mu bintu bishobora gutuma habaho uko kurangura amabanga nabi habwa mbere bwo nuko kutamenya hanyuma ikigira kabiri birashobora kuva wanashaka no kumubano mubi kuko umuntu mubanye nabi biragoye kugira ngo mushobore kurangura amabanga kuko ni igikorwa kiri sacré ni igikorwa gisaba yuko umuntu aba ari yayehe mu mutwe hanyuma hampande yaho hariho nabandi uza gusanga akenshi aza guca inyuma umugabo cyangwa aca inyuma umugore ugasanga atashe bya bindi yari gukora muhira yabikoza ahandi
hariho abo nigeze kubwira igihe kimwe ati none umugabo akunda kurenga ibigo abagore bariko barabaza turi muri seminaire ati none abagabo bakunda kurenga ibigo twobahana gute ati none ikintu gihari ivyo bagenda kurondera hanze ni mu birondera namwe kuko benshi bari mu rugo bigira ngo usanga hari ukuntu kukwifatafata umengo baratinyana bageze hanze bakisanzura je mpora ndaba nkunda kuvuga barambabara mu iyi minsi nkunda kuvuga mu bantu bakorana abakolege hari igihe usanga umukolege yisanzuye ku mukolege mugenzi we n'umugabo afise umugore we muhira mugabo ntamwisanzura ko n'umugore afise umugabo muhira mugabo ageze muri abakolege arabisanzura ku mukora mutsani zero distance mu kubasoma usanga abisomera ama centrale bisanzwe mugo asanga ubumaze ati uheruka gusoma umugabo wawe ryari ugasanga rero biragoranye ikindi naco novuga n'urukundo ruke uwo muntu aba afise kuri uwo muntu barangurana ayo mabanga kuko hari abantu usanga by'ukuri bagenda kubana mugabo ugasanga ni babandi yagiye kubaka ariko bamuhatiye kuri uwo muntu cyangwa ugasanga yagiye kubana nawe atari urukundo rurimwo ariko agomba kumuprofita ko iki cyangwa kiriya atari urukundo mugabo rurimo hanyuma no kuvuga ikindi naco ni ico bita unfinished business cyanditswe n'abashakashatsi batari bake unfinished business ni kuvuga ngo ni igikorwa kitarangiye hariho utuntu uza gusanga abantu baje kubaka bataraheba ugasanga rutugeso bataraheba aho harimo n'aba ex twaravuze ko aba ex ari expired love hanyuma no kuvuga ko bano bantu biragenda bigahindukira iyo wa mu ex batavanye ko agatima kasura kagakubita wa muntu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ngo aba ngo ari watanguye ngo mu kirundi ciza sinzi ko twovuga kumusambanya ko mwico gihe baba bariko barasambana ngo ntapfa mwibagiye mugabo navuga yuko atari ivyo wanashaka kuko bivana n'ibihe baba barabanyemwo hanyuma rero iya unfinished business nukuraba imbere yo kugenda kubaka ukaraba ko babantu mwari kumwe ukaraba ko twatugeso wari urimo ntibiri kuri ivyo by'aba ex gusa hariho inyambaro hariho agakuku hariho abo mwagendana hariho abantu tuza guheba kamera naho buri umugore ukaja kuba ukavuga ati hariho abakobwa ntigeza guheba none ubu buri umumama ubu umugore ndiko nabivuga gutyo nyene ubu buri umumama wamaze kuba umumama ugaca umukwegana n'ubukobwa ko utagira imigambi par exemple barantahura banyumve neza kuko hari inshingano z'umugore bisaba ko akora atari karakwegana n'abana kuko atarubaka hari ibyo barimwo abahungu niko kuko hari abagabo iyo yubatse uza gusanga umengo mu mutwe yagumye ari umwana ugasanga n'umwana wa nyina wiwe ugasanga amategeko y'urugo ava iwabo atangwa na nyina atangwa n'abashiki biwe bene uwo muntu ntuwave waza ngo amabanga yubatse biroroha kugira ngo ashobore kwerangurana na madamu wiwe hanyuma ari ikindi naco n'abantu bisambanije hajya abantu bisambanije kenshi biragora naye amaze kuba umu exclave amaze kuba umucakara w'ico kintu naho yubaka ntikimuheramo no kuvuga ari umugore ari umugabo biragorana aba yumva yuko ikintu gishobora kumufasha ariko akwisambanya kuko muri kwa kwisambanya kwiyiwe no kuvuga yuko ubwa mbere bw'ubwo yaratakaje ingufu no kuvuga igihimba ciwe kirondoka hariho urwego kiba gishobora kugera ko ukumva yuko umengo nta wundi muntu mushobora gukora nawe mabanga guretse wewe nyene wiranguriye hanyuma rero gacu usanga rero birabandanije hariho abamama benshi bamaze kunyitura bambwira bati umugabo wanje namufatiye muri dushe cyangwa ugasanga abagabo bariko barambwira ati none ko mbona umugore wanje mu mabanga umengo hari ibintu abashaka kubamwo nk'uri karisamba ugasanga ari mu mabanga yabubatse mugabo amemta hari ibindi ariko arigirira bene ibintu rero kenshi birakunda gutuma amabanga ataryoha nuko muri make rero nivyo bikunda kubitera ego uratubwiye byinshi mu bikunda kubitera ariko harashobora kuba badukurikirana bakavuga bati jewe sinda umuntu amenya gute ko umuntu yaranguriwe nabi amabanga yabubatse kuko twumvise byinshi bibitera hariho bimwe usanga umuntu aba yavanye iwaba aja kubaka urwo rugo kuko kutamenya peut-être ko yaciye mu bibazo ibi na biriya mbega umuntu ari mu rugo yomenya ryari ko uwo munsi yaranguye amabanga yabubatse ntayarangure neza mu gifaransa bavyita faire l'amour no kuvuga ni mu kirundi tuvuze tutraduije nyene littéralement canke bêtement niko bavuga abafaransa turashobora kuvuga ko ari gukora urukundo no kuvuga rero ko Bibiliya nayo itubwira ngo umugabo nakunde umugore wiwe umugore nawe yubahe umugabo wiwe umugore agenda kubwira yuko umugabo adashobora kurangura neza amabanga yubatse ku mukenyezi wiwe n'uwo mugore ntazopfa mwubasha ntibikunda no kuvuga yuko ikivuze ingene ushobora kubimenya
nuko ubwa mbere bwobwo abakenyezi iyo yaranguriwe neza amabanga abubatse mu maso arahinduka uko agenda aranezerwa niko agenda arahinduka gushika ku rwego ashaka benshi rokwe imbere hari naho uzahumva bariko baramaza muri seminaire nka twenga hakumbagara bati none je ko hari igihe binashika ugasanga nkaza mbona araravye yavye cyangwa no kuraba mugabo no kuvuga yuko wewe abashitse yagiye n'urugendo baba batanguye umukenyezi rero yashitse aca yiruhukira nico gituma kenshi nkunda kubabwira ati bakunda kumaza ati none mwico gihe ko mu mpanuro nkunda kubanda babwira ati no kwamana agateremos kamazi ashushe mu cyumba kugira ngo ayo mabanga arangiye mugira isuku hanyuma mujyame mugabo no mwico gihe no kuvuga ko muri urwo rugendo ba murimwo uyu mukenyezi yashitse ku iyo yaragiye igice gikurikira nuko wiwe aca atakaza inguvu agaca yiryamira rero mu bisanzwe umugabo niwe yarakwiye kugirira isuku uyu mukenyezi amana akagigirira amakajya amaho abandi rero usanga kenshi bagira contraire ngo umugore ngurumva ngo nibwo acete ntatanga uvu yifite uyu mugore azaro guca aje mu vy'amasuku no kuvuga urugendo ntabararurangitse yabayegarukiye mu nzira ivyo rero kandi birakunda kuba bigira ingaruka nyinshi cyane banashaka mbere burya abakenyezi bakunda kugira ingaruka nyinshi kubijanye niyo baranguriwe nabi ayo mabanga yabubatse kuko hari igihe usanga no kugwara mbere banagwa turumvise yuko ari ikibazo novuga gikomeye cyane kuko ndiko ndumviza n'ingene wabitubwiye n'ingene vyanditse mu ijambo ry'Imana ni nk'umushinge w'urugo niko ni urugo ruhagaze yego kabisa uratubwiye yuko kenshi usanga abantu bavyitiranya abagabo ugasanga ivyo bari gukora se babikoze bikoze abagore bigahoba hari ingaruka yaba umupfasoni canke umugabo ashobora kugira iyo ayo mabanga atayarangurirwa neza nkuko ugiye urabitubwira haruguru nyene bigenda bwa mbere bwo abakenyezi nibo bagira ingaruka nyinshi kubera ko mu bisanzwe novuga ko ari bo baremewe ayo mabanga ko umugabo mu bisanzwe ntari kuriwe kumva umunezero imbere yuko umukenyezi wiwe aba ari karumva umunezero bisobanura ngo benshi barakunze kuvuga ati none ninde ateza kugira inguvu n'umugabo ateza kugira inguvu kuko ni gikorwa novuga yuko yahawe niwe asabwa gukunda or mu gifaransa twanye ko ari faire l'amour mwico gero no kuvuga yuko uwo mugabo iyo aranguye nabi rero ayo mabanga amenye ko umugore wiwe arabura umunezero muri bisanzwe yabuze umunezero ashobora kumwubaha yabuze umunezero nta gikorwa cy'iterambere ashobora gukora ngo kije kive mu nzira kubera ko uza gusanga kenshi ngene babaraba abakenyezi bameze gutyo cyaro nigeze kuganiriza mu fonctionnaire cyo gihe niwe twara ahantu mu gikorwa nyene cy'akazi bamuha arantunga bamuha gutanga bijya by'ufukamunwa cyo gihe ndamubwira ati rega madamu haga fukamunwa katagira umugozi hamwe ivyo byakuraba ngo nyibufundika kwipfundo ibintu byinshi nyine ata n'umutazinanye ntituzinanye gikorwa giheze nacenda muhamagara ati namahoro nagenza imbabazi bwa mbere ati mugabo nduyu n'uyu wabongo ni wewe te ati byukuri nta kabazo ufise acarambira yuko umugabo wiwe afise ikibazo cya impuissance hanyuma rero arambwira ati ndabaye imyaka 8 mugabo nuko nyene nukuvuga hariho akantu kumujinya bagumana hariho abakenyezi uza gusanga mu ibarabara umenga agenda arivugana ugasanga igihe cyose yamana stress yamana umunabi izo stress rero nazo murazi yuko ziri mu bintu bishobora gutuma umuntu agira n'ibindi bibazo kubera ko mwico gihe ama cristaux de cholesterol acaduga kujya ugasanga ibyo afunguye byose bibaye amaside hanyuma ugacusanga rero nimwe zo gutuma umuntu uzanga umengo n'umwihevyi kandi yatuza kubaho mu munezero kandi aja kubaka yagiye kugira ngo ashobore kunezerwa nero turakina n'ibintu Imana yaremye nkunda kubwira abakobwa n'abahungu ati muze murazigama neza ibyo bikoresha Imana yaremye kubera ko nimwavyonona hakiri kare muzava muri byo mukoresha hageze ko mwubaka amahande yaho hariho n'ingwara kenshi zikunda gufata abakenyezi mu gihe baba baranguriye amabanga yubatse nabi kuko yari karangura amabanga neza hariho imyanda novuga ibiri muri we bisaba yuko isohoka muri uwo mwanya ariko abari karangura amabanga yubatse nubwo benshi rero bakunda kutabitahura bagace badarongo bashatse kuja mu bwiherero hanyuma rero kuvuga yuko ikintu gihari benaha
iyo iyo micafu idasohotse iza mu buryo bw'amazi, iyo idasohotse rero no kuvuga ko aca aribwa mu kaziba k'inda. Hanyuma ikindi naco akababara no mu ruti rw'umugongo, ugasanga ari abakenyezi bamaragenda kugora abakozi b'Imana ati dusengere, cyangwa ugasanga avuga ngo abakozi b'Imana ntibazi gusenga, kumbe umuti bawusize mu nzu nyene. Hanyuma rero ikindi naco nuko ashaka no kuvyimba amaguru, akavyimba amaguru, ugasanga rero inda zaravyimbye, baguma bibaza ngo ni vyeri vyinshi kandi atandi ivyo bantu, ugasanga no ingorane. Ikindi naco nuko ahamande yaho barashobora kurenga ibigo, kubera kwa kundi navuga ati hari abo usanga batisanzura, mugabo basanga agiye kwisanzura ku makolege, cyangwa ugasanga undi wese amubwiye ati umeze neza, ugasanga barajanyemwo kubera ko abashaka kubiswa ashaka kurira. Hanyuma rero ibi byose bigaca bizana umubano muri rusange, aho ni ku bakenyezi. Hariho nabo nyene kononekara mu mutwe kubera ko iyo nawe nyene yaranguye yamabanga bubatse nabi, kuvuga ikibazo kigaruka kuri bo, nawe aza kononekara mu mutwe kuko iyo yaranguye nabi, ndavuga ntashikane wa mukenyezi ku rwego rw'iwe yari karaja, biza kurangira ari uko wa mugabo nawe yumvise isoni bimubamwo, akumva umengo afise isoni, agaca mbere muri ico gihe amuhana umugongo, benshi niko bica babigenza. Hanyuma rero no kuvuga yuko le contraire, iyo uwo mugabo yaranguye neza nuko yumva kumengo mu vainqueur, yumva kumengo hari urugamba atsinze, umunezero w'abagabo naho uhagaze mu mabanga yabubaze, ni kujya kumva ko yashikanye umukenyezi wiwe ku rwa rugendo yari karayaje. Hanyuma ikindi naco nuko bano bagabo kenshi usanga bakara, kandi usanga kenshi no gufuha, bafuha cyane birenze, ko gufuha cyane birenze navyo biri mu mugwi wa folie. Hanyuma rero nuko ikindi naco bashobora no kurenga ibigo, kubera ko muri uko kurenga ibigo burya abantu benshi bazi ko abagabo barenga ibigo ngo abara abagabo bazi ko kurangura amabanga neza, ariko akenshi baba bashaka kwemeza, benshi babikora kugira ngo bemeze abantu bibaze ko ari abantu bakaze, kumbe wapi. Ngerageje kumviriza neza ibyo watubwiye, haba ku bapfasoni ndetse no ku bagabo, numva neza umengo uruhara runini nubwo umugabo kurangura ayo mabanga. Mbega bishitse umugabo akagerageza kurangura ayo mabanga uko byari bikwiye, umugore nta ruhara agira muri ayo mabanga, mbega kuko ya defa duhora twumva umengo umugore arashobora kuba atateguwe neza, ugasanga aranguye nabi yamabanga canke ibiki muri ayo mabanga. Umugabo iyo bishitse akaba yarangura neza, umugore ntacyo wewe ategerezwa gukora. No kuvuga hajya kugira ngo imodoka yake nuko ushiramo ikonta ako kazi, cyangwa ugafyonda starter sinzi, ariko no kuvuga yuko ni gikorwa cy'abantu babiri. Umukenyezi rero ahubwo nawe ni afise uruhara runini wanashaka kugira ngo amabanga agende neza, kuko umugabo niba atashi no musi yarusha, ageze mu muryango gusa ukambwira ngo ehe uratasheshe, uravuye muri bwa bukobwa, uravuye muri bwa bugore, uravuye muri uwo muntu azava kurangura amabanga yabubatse neza. No kumenya ko uno mugabo ni igikoresho cyawe cyiza cyo kubungabunga kugira ngo ushobore kugira amagara meza avuye kurangurirwa neza amabanga yabubatse. Rero uno mugabo ahubwo no kuvuga ngo ibyo umugore agira nibyo bituma wa mugabo nawe agira inguvu kugira ngo ashobore kumushikana kuri kwa rugendo. No kuvuga ko rero iyo umugore atabishatse amabanga ntagenda neza, ariko umugore abishatse kandi nayo amabanga agenda neza. Abishatse gute? Byose no kuvuga ko byugariye kuri we, iyo no kuvuga ngo ibyo akorera umugabo nibyo bituma umugabo nawe agira amahane. None dufate nk'akarorero, reka ngerageze mu kirundi ciza. Umugabo yaje harageze ko arangura ayo mabanga, nawe ntubavyanse. Umugabo uciye ngaho ugacumera nk'uwitondeye idarapo, ntubuja nta kintu kimwe uriko uragira. None uyu mupapa azoba ariko arakora iki? No kuvuga ko umunezero wawe uri he? Wa mupapa yagize yama preliminaire, ayo ma preliminaire none yayagize mugabo wewe nawe washishwe kubera urafite utundi tuntu mu mutwe. Par exemple, hari umuntu akubwiye ko umugabo wawe yahaye lift yajyanye n'umugore yicaye imbere mu modokari, hari wavuze yuko yababonye mu ibarabara, yababonye muri ko muratembera mu ibarabara n'undi mugore, yabonye muhagaze ahantu wowe ugaca ugashira ngaha, yamabanga acuza ko yarangura kari ngaha, kuko namabanga navuze ko ari sacré, bisaba ko ibintu byose ubyirukana mu mutwe.
impwemu mbi zose ukazirukana. Nico gituma mu mpanuro nkunda gutanga nabwira ati kirazira kurangura amabanga y'abubatse mutabanje gufatana amaboko ngo musenge Imana musabe ngo umunezero wose iyo uvugagera ubashwaremo. Kuko izo mpwemu zikujemwo uko biri kose yaba umugabo yaba umugore ayo mabanga bahagaze. No kuvuga n'amabanga arangurwa atamicafi rimwe, atabyaha birimwo, atabintu by'ubudemodemo birimwo. Rero no kuvuga ko uno mukenyezi ategerezwa kwiyugurura, kugurura umutima. Navuze ati guhinduka k'umugore, guhindura mundu arimwo nibyo bituma wa mugabo nawe agira ingufu. Mbe waruzi yuko bajya bamaraya nabo mana ndabaganiriza bamwe ati kugira ngo ushobore kwemeza umugabo urashaka ko butaryohewe umugabo ukigirisha kumengo umunezero ugira ukwice. Ati muri wa munezero kujya kuntu utanga urumengo ugomba ukwice kandi usanzwe atanu wari ufise. Ati kubera ko wa mugabo nawe acagira effort wa munezero wawuziramwo hanyuma mukabandanizamwo hamugashika wiyugiye agatangura yigirisha mugabo akibaza atema atego kwe agatangura kumengo agira shike ku ntsinzi agacagira ingufu rero. Yego ego ndiko ndagerageza kumva watubwiye byinshi kandi byinshi biko biramfasha jewe nibazi ko nawe biko biragufasha. Ni ikintu gikomeye ndiko numva iyo byahereye hose bishobora gushika yaho umuntu ashobora kugira ingwara zikomeye. Mwumvise ko umuntu ashobora kugira ingwara yo mu mutwe bivuye kukurangura n'abamabanga yabubatse. Mwumvise ko abafasoni bashobora kugira ibigwara bitandukanye n'abagabo, mbese gushika yaho bagera ku rugezo bwo gucana inyuma kuja gusohoka kurondera ahandi. Mbese hari n'ingo zisambuka kubera ibyo onye. Uratubwiye uruhara rw'umugabo, uratubwiye n'uruhara rw'umukenyezi. Ikibazo mfise iyo bishitse mu rugo hakaba uwo muntu atarangura neza ayo mabanga uko bikwiye, kese asa wa mugabo watubwiye ntashobore gushika umugore kuri rwa rugendo watubwira yifuza gushikako, canke umugore ntashobore guha umwanya ukwiye wa mugabo kugira ngo nawe ashobore kugira iyo effort. Vyogenda gute muri ico gihe? Umwe urumva ntashobora gushitsa hamwe uwundi umwe wese urazi watanga bitubwira neza ati abantu iyo bubakanye usanga bisanzura ku bandi bo hanze gusumba uko bisanzurana hagati yabo. Nk'umuntu yaba ariko aradukurikirana yaba afise umushinga nawe wiwe uno munsi atamurangurira neza amabanga uko bikwiye, canke umugabo yaba afise umugore wiwe atigera amufasha kugira ngo bashike kuri uwo munezero, yokora iki? Bwa mbere ni babagenzi. Umugabo nagira umugenzi wiwe umugore, umugenzi wawe mukuru nabo umugabo wawe, umugenzi wawe mukuru na umugore wawe. Imbere yuko ugira abandi bajama, ntufate ko ari umugore wawe warongoye kugira ngo azarasasa kumesurira amaboka agira iki niki. Ntufate ko ari umugabo wawe yakurongoye kugira ngo azarasuma akugurira impuzu agira iki. Oya, mugire umugenzi muhanurane. No kuvuga ko muri bwa bugenzi habyukiramwo kwa kwiyumvanamwo. Muri kwa kwiyumvanamwo naho niho haza kuva wa munezero. Burya mu bisanzwe amabanga aza gutangura kuryoha mukiri muri saro mutarashika no mu cyumba. Aho ndiko ndaza kuco biyita gutegurana. Mwandikira ka message umubwire ati papa naka ati canke mwami wanje sayina uri ku kazi kubera kuno munsi numva umengo si wampaye we nta miti wampaye ibintu byagucyo nyene iko numva ndiko ndakwiyumva mu kuntu. Umugabo urumva kuvaho amaze kumushiramo akantu mu mutwe aza gutaha yipanze. Uyu mugabo naho yoba yari yarafise umugambi wo kuza kumuca inyuma ntagenda kavuga ati umuntu yangabishije hakiri kare ninaza kumuca inyuma ndamushirikaho ntahire. Kandi rero burya abagabo ndakubwire abagabo ni ivyana vyiza nukuri uri umugore ushaka umugabo bamushira ngaha ukamushira aha ukamukontrola bien atamiti wamuhaye. Kuko n'abantu sinzi ko urabona utuvide bakunda gushira muri WhatsApp je ndashobora utuntu twinshi umugabo akaza yakaze ugatoya sheri akazi ngaha gusa honye agaceregere akarigira. Nukuri nivyana vyiza bisaba gusa yuko ubu umuntu ashavuye mwegere, ashavuye musabe imbabazi. Mugono muzima cyane musabye imbabazi ngo je bangaye. Hari abantu batazi gusaba imbabazi kandi abantu bazama imbabazi bigiye ntugende kuzitanga barazitanga. None kuvuga muri ubwa mbere kubana abagenzi igira rero abagenzi bazima. Uyu munsi biragoye birababaje n'ingene uza gusanga umuntu
ugasanga nk'ubu dufate nka marene ugasanga gutwara umugabo ugasanga pare hagutwara umugore n'akarorero ntanze mugabo birabaho ugaca usanga uno munsi umuntu wari uzi yuko ari uwo mwakuranye niwe gutwara umugore umuntu wari uzi ko ari ipfamfe wawe niwe gutwara umugore urumva ugasanga niwe gutwara umugabo ugasanga wa muntu wawe wa hafi sinzi ko nabibona abakobwa iyo ugasanga urafise umuntu ngo ni umubesto wanje mwandikiranira sheri iminsi yose mugabo basanga wewe umushushu wawe muri mu kugira mariage eja kuzana invitation na wa mugenzi wawe ari bagomba kugira mariage ntijama vyabaye none no mu bahungu niko kuko urumva rero abagenzi bazima nabo bari mu bantu bashobora gutuma yamabanga agenda neza hariho utugwi kw'abakenyezi usanga bahanurana neza ugasanga n'abakenyezi baciye ubwenge n'ubundi bugwi usanga ari ubw'abakenyezi b'ingare hariho amagrupe uza gusanga n'amagrupe baza guhura gusa ari kunywa ari gutamba umuziki ugasanga bageze muhira umugabo amuvugishije ati jewe unanije wamiye saa tanu kagera ntarataha umugabo ari muhira kuva saa moya aho umugabo ntiyamusezeye ntiyamubwiye iyo ahari we kasha turisaziye umugabo atangura gusaza ku myaka 77 umugabo umugore atangura gusaza ku myaka 35 urumva difference rero biyubare bifate neza d'abord kuko nibagira kugakuku bakaje mu byo gusuzugura n'abakazi iki niki hari umuntu yambwiye ko umuganga araho ati hari igipapuro bapresenta kwa muganga uja kuvyara bya mwana wa mbere bagashira kwa kavi bya mwana wa kabiri ku mugo bakaraba n'imyaka no kuvuga weze ku myaka 35 ubufisika na risk nyinshi baca ku murongo kavuga ati utwaye inda ni risk no kuvuga uyitwara ubizi swa turayivyara canke iraguhitana no kuvuga ko umwanya mwiza wo kuvyara hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35 rero bisogora ngo usamaye hari abasamara ngo bariko bari ngo pause bakanza bakiteza inshinge abandi bakanza bakiteza ibindi ntumbaze yimba n'ingegene ivyo ntavyo nzi barantunga jewe sindabikurikirana ko cyane ariko ni byiza yuko niba hageze ko urondoka mugabo abo ushobora kurera niryo tegeko rihari mugabo apana kuvuga ngo urumva ngo genzo bandavyara hanyuma no kuvuga ikindi kintu cyo gukora hamande yabo bagenzi beza niko ndavuga abagenzi babirumva ko bari no mu bantu bahanura abantu ngo uracari muto genda witeze ibi n'ibintu byagucyonye ugasanga rero uri kurahomba we ku ruhande rwawe kubera imyaka ntisubira ntikurindira ariko iguma igenda ibyago hagati y'umugabo n'umugore cyo kugurukiranira bwabugenzi navuga kuri ico kiyago nyene umpundire ndakubaze hari abagore benshi bashaka kuba bazikurikirana murabizi mu muco w'ikirundi umupfasoni no kubaha umugabo wiwe niko na Bibiliya ibidusaba mu banyefeso 5 ego uno munsi hashobora kuba hari umupfasoni iyo bari muri ubwo buzima ariko aradukurikirana ari muri ubwo buzima yamarangurirwa amabanga yiwe nabi ariko yabuze uko abishikiriza umugabo wiwe mbega iyo bishitse uwo umupfasoni akaja kubwira umugabo we ati buriya hari ibintu gira bitampimbara ntibishobora kumwononera mu rugo rwiwe mu bisanzwe kujya abakobwa wakunze umuhungu nabwo ati wa mukobwa wakunze umuhungu ntugende mubwire ngo nagukunze urazi ko ivyo twabivuganye ko hariho ibikorwa bakora bikereka umuhungu yuko uwo muntu vraiment ari umuntu wa hafi kandi ukigarura umutima wiwe ahubwo akaba ari gukunda n'abakenyezi rero bamenye ngo imvugo zabo ntiziri mu kururimi imvugo zabo ziri mu bikorwa ziri no kuri visage yabo mu byo ndabahanura kugira isuku wame wibuka isura umugabo yagutwaranye ntiwimaragure ni ukuvuga ngo nibyo umuntu arakura agahinduka mu maso umugabo kameme ifate neza ifate isuku kuko wewe bariko baravuga ngo icyo gukora abakenyezi hariho utuntu agira imbere y'umugabo utwo tugatuma wa mugabo yumva ko bisaba ko murangura aya mabanga kandi neza rimwe navuga ati urashaka gutangura wigira ko wanezerewe waryohewe kandi utaryohewe umugabo bikaziramwo kuko bavuga ngo l'appétit vient en mangeant hanyuma kandi nko mu gihe ari amasinye menshi bagira nko kuja koga kumubwira ati papa naka nagushiriye amazi muri douche yagenda koga ukamusangayo none arakwirukana
niki wohanura abadukurikiranye no munsi haba kuri ubwo rwaruka canke abubatse? Ubwa mbere kampere ku bajene, abajene ndabwire yuko ni byiza yuko baraba uburorero bwiza ntibafatire akarorero uburorero bubi ku burorero bubi, kuko abashakashatsi bavuga yuko iyo ugendanye n'abantu baciye ubwenge bane, umuncabwenge ya gatanu ni wewe, ugendanye n'ibijuju bine, ikijuju cya gatanu ni wewe. Rero baza barafatira ku burorero bwiza kuko si byose byama bisa neza, kandi bakamenya ko ubuzima bugizwe n'ibihe bibiri. Ibihe byiza n'ibihe bibi, ni ukuvuga ngo benshi bakunda kunanirwa mu bihe bibi kuko batazi ingene babyakiramwo. Hama kububatse naho, niba wafashe decision yo kuja kubaka, fata n'umwanya wige ku kintu kijanye n'ingene urugo rwawe rushobora gukomera. Ntiwige nyabuna kiretse wajanywe no gusambura, ntiwige ku kintu kijanye n'ingene uzohava ucuva mu rugo. Niba ari karande y'imiryango naho ugenda, hari abantu ba pastor bakora ama deliverance, wicara ahantu wiyumvire, hanyuma ufate umwanya ukwiriye, wubaha umugabo wawe, hanyuma ukunda umugore wawe, hanyuma ikintu gihari babeho bose muri uwo munezero, kuko ubuzima ni bugufi cyane. Umuntu amaze kuja kubaka nta myaka ijana abasigaje, rero umwanya muto y'isi ibikidutije aba ari umunezero. Nico gituma bikita agaparadizo gatonya, ba profit uwo mwanya banezeye, shetani ntibatware, hanyuma Imana ibahezagire. Ego, ndagushimiye cyane rero Renine, shimira abadukurikiranye, nibaze yuko mwakwiyemwo inyigisho nyinshi zabafashije. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Murakoze.